Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twize kuri Paulo avuga ubutumwa bwiza mu gisagara c'i Korinto, kandi twabonye urugendo rwiwe rwa kabiri yarurangirije muri Antiyokiya. Mu cigwa c'uno musi twiga kuri Paulo nyene atanguye urugendo rwiwe rwa gatatu rwo kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Muri iki cigwa kandi tuza kwiga kuri Apolo, nawe yigishiriza muri Efeso, hanyuma turaja kwiga kuri Paulo, nawe kandi yigishiriza muri Efeso. Ijambo ry'Imana twishimikiza muri iki cigwa tukarisanga muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 18, turahera ku murongo wa 23 tubandanye dushike mu gihimba ca 19 umurongo wa 17. Reka rero dutangure kwiga ku rugendo rwa gatatu rwa Paulo nk'uko dusoma ku murongo wa 23 wo mu gihimba ca 18 muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo, amaze y'iminsi avayo aca mu gihugu c'i Galatiya n'i Furugiya, aja mu bisagara uko bikurikirana, aremesha abigishwa bose. Nk'uko tumaze akanya tubisomye, iyi niyo ntango y'urugendo rwa Paulo rwa gatatu aciye mu gihugu c'i Galatiya. Turaza kubona ko yagiye kuvuga ubutumwa bwiza muri Efeso muri iki gihe c'urugendo rwiwe rwa gatatu. Ariko kandi hari uwundi muvugabutumwa yigishije muri Efeso, uwo nawe ni Apolo, kandi yari umuyuda. Nawe yari rurangiranwa mu ishengero rya mbere, kandi yari imvuzi. Usomye ku murongo wa 24 haravuga ngo, maze umuyuda yitwa Apolo, amamo yiwe ni muri Alekisanderiya, yari umuntu w'ubwenge, ashika muri Efeso, yari umunyabushobozi mu vyanditswe. Apolo yari umuyuda, bisobanurwa ko yari azi vyinshi mu bijanye n'ivyagezo vya Mose. Izina ryiwe naho ari iry'Ikigiriki, ntiyari yavukiye mu Bugiriki canke Makedoniya, ariko yari yavukiye muri Afrika yo mu buraruko. Igisagara ca Alexandria cari kimwe mu bisagara bikuru vy'ihuriro y'imico kama y'Ikigiriki. Ico gisagara cari catanguwe kubakwa na Alexanderi mukuru. Muri ico gisagara hari ishuri nkuru ya kaminuza ikomeye, kuko yari ifise inzu nini y'isomero ry'ibitabu kandi nziza mw'isi yose. Niho Bibiliya y'ururimi rw'Ikigiriki y'isezerano rya kera yitwa Septuagint yandikiwe. Iryo rero sezerano rya kera ryari ryanditswe n'abanyabwenge 70. I Alexandria hariho urusengero rw'Abayuda, kandi hari ihuriro rikuru ry'ishengero rya mbere ryavuye i Yerusalemu n'i Antiyokiya. Igisagara c'i Alexandria cagumye ari gikuru kandi ngirakamaro kumara imyaka myinshi mu vyabaye vy'ishengero. Tanazi, Tereturiya na Gustino bari abantu bahambaye cane bo mw'ishengero rya mbere bava i Alexandria. Filo ni umunyabwenge muri bamwe 10 bitwa abafilozofe, nawe yari muri ico gisagara. Yabayeho mu gihe ca Apolo. Inyigisho ziwe yazivanga n'ubwo bwenge bwiwe bwa filozofi y'Abagiriki n'inyigisho z'Abayuda.
yavanga kandi inyigisho za Plato n'iz'abayuda. Apolo yumvise izi nyigisho za Filo byamuteye umubabaro, acava hasi atangura kwigisha inyigisho nyazo kugira ngo agorore canke ahinyuze izo nyigisho za Filo. Twabwiwe ko Apolo yari umuntu w'imvuzi, w'umunyabwenge, umusiguzi ahambaye, kandi yari azi rwose iby'ijambo ry'Imana, bisobanurwa ko yari yarize neza iby'isezerano rya kera. Reka rero turabe icyo ijambo ry'Imana rimuvuga ko. Dusome umurongo wa 25 muri iki gihimba ca 18 c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, havuga ngo, uwo yari yigishijwe inzira y'umwami wacu, acanirwa mu mutima n'umwete, yavuga yigisha ibya Yesu avyitondeye, yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Kubera ko Apolo yari yarigishijwe iby'inzira y'Imana, bisobanurwa ko yari yarabwiwe amajambo mu buryo bwo kuvuga atari ukwerekwa. Yari umuntu w'ishaka mu by'Imana, naho atari yuzuye mpwemu yera. Yari afise urukundo ku bintu by'Imana, kandi yigishanye ubwitonzi n'umwitwarariko. Yari umuntu ahambaye muri ico gihe. Apolo yigishije neza ibintu by'Imana, yigisha vyose mu byo yigishijwe, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Ntiyashoboye kwigisha ibirenze ivyo, kuko vyovyo ntavyo yari azi, ibya Kristo ntiyari bwavyumve. Apolo yarushiriza kwigisha mu masinagogi. Ukwigisha kwiwe kwatumye hejuru yo kumenya ivy'umubatizo wa Yohana gusa, amenya n'ibya Yesu Kristo, abibwiwe n'abumvise inyigisho ziwe, ariko nabo bari basanzwe bazi vyinshi. Reka dusome ku murongo wa 26, haravuga ngo, atangura kuvugira mu isinagogi ashize amazinda. Maze Pulisikira na Akwila bamwumvise, bamujana iwabo, barushiriza kumutahuza inzira y'Imana. Apolo arangije gusigura mu isinagogi, Akwila na Pulisikira baciye bamutumira kugira ngo bajane muhira mu gisagara, basangire, hanyuma bayage. Bari bumvise ibyo avuga, bamenye ko hari ibyo atazi, hanyuma bamubwira ibya Yesu Kristo. Inyuma yaho yaciye aja muri Akaya, maze araheza afasha abizeye cane, nk'uko tubisoma ku murongo wa 27, havuga ngo, agombye kujabuka ngo aje muri Akaya, bene data baramuremesha, bandikira abigishwa ngo bamwakire. Nawe ashitseyo, ubuntu bw'Imana bumutera gufasha cane abizeye. Apolo yari umunyabwenge, ariko ntiyari azi ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, kugeza igihe yajanywe muhira na Akwila na Pulisikira, bakamusobanurira neza ibya Yesu Kristo. Bisigura ngo yari azi ibya Yohana, ariko ibya Yesu Kristo na cane cane byo kuzuka kwiwe nta na kimwe yari azi. Amaze rero kubisigurirwa neza na Pulisikira hamwe na Akwila, nawe yaciye aja kubisigurira no kuvyemeza abayuda b'i Akaya. Dushishikare dusome umurongo wa 28, uravuga ngo, kuko yatururuza abayuda, abatsindira imbere y'abantu, yerekana mu vyanditswe yuko Yesu ari we Kristo. Apolo yigishanije umwete ibintu vyo mu isezerano rya kera, kugeza kuri Yohana umubatizi. Nta kindi kintu yari azi kirengeye umubatizo wa Yohana. Akwila na Pulisikira baronse uburyo bwiza bwo kumubwira ibya Yesu, araheza nawe aravyakira. Avuye aho yaciye agenda muri Akaya, atemberera amashengero yo mu Bugiriki n'ay'i Korinto n'ay'i Atenayi, asigura ko Yesu ari Mesiya n'Umukiza. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca 19 c'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, aho tubandanya kwiga ku rugendo rugira gatatu rwa Pawulo muri Efeso. Urugendo rwa gatatu rwa Pawulo dutangura kurubona mu gihimba ca 18 ku murongo wa 23, avuye muri Antiyokiya.
hanyuma afata injira ija muri Efeso, aho yama yigisha ku munsi kandi yigishiriza mu nzu ya Turano kumara imyaka 2. Pawulo yahakoreye ibitangaza bikomeye bituma havyuka imivurungano myinshi yo kumugwanya, irongowe n'umuntu yitwa Demetiriyo. Hanyuma umukuru w'ico gisagara agerageza guhoyahoya uwo muvurungano. Reka rero turabe igikorwa c'Imana Pawulo yakoreye muri Efeso. Dusome umurongo wa mbere n'uwa 2 muri iki gihimba ca 19 co mu gitabu c'ivyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo, maze Apolo akiri i Korinto, Pawulo aca mu bihugu vyo haruguru, ashika muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Uribuka ko Pawulo yigeze guca muri Efeso ari mu rugendo rwiwe rwa 2, hanyuma ababwira ko azogaruka Imana ibishatse. Muri ico gihe nta gikorwa yahakoreye kandi ntiyatevyeyo. Muri uru rugendo rwiwe rwa 3 niho tubona ko Pawulo yasubiyeyo afise intumbero yo kuhavuga ubutumwa, ariko kandi yagiye asanga hari uwundi muvugabutumwa yahasiguye yitwa Apolo. Nk'uko twabibonye, uwo Apolo ntiyarazi ikintu na kimwe cerekeye urupfu n'ukuzuka bya Yesu Kristo, kugeza aho Akwila n'umugore wiwe Purisikila bamusiguriye ibya Yesu Kristo. Ico yarazi kandi yasigura wari umubatizo wa Yohana. Abantu bose bumvise inyigisho ziwe basabwa gushira mu ngiro ivy'umubatizo wa Yohana, ariko ntibigeze bumva ibya mpwemu yera. Pawulo rero ashitseyo yaramenye ko abantu batigishijwe ibya mpwemu yera. Nico gituma yababajije ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Nabo bishuye ko batarigera bumva ko mpwemu yera yatanzwe. Ntibigishijwe ibya mpwemu yera kiretse iby'umubatizo wa Yohana gusa. Pawulo yabandanije kubabaza umubatizo bahawe uwo ari wo, nk'uko tubisoma ku murongo wa 3 havuga ngo, arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo nyabaki? Bati, umubatizo wa Yohana. Aba bantu bari barabatijwe, ariko ntibari bwakizwe, ntibari bwaronye mpwemu yera. Nshuti yanje mugenzi, igihe cyose wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uca wuzura mpwemu yera akaba muri wewe. Ngo kandi mwashiriweko ikimenyetso nico mpwemu yera, muri we niho twabatijwe ngo tube umubiri umwe n'abizera. Kubera ko Pawulo yamenye ko batigishijwe ibya mpwemu yera, yaciye abibasobanurira kugira ngo bizere umwami Yesu hanyuma bakizwe. Benshi baciye bizera. Reka tubisome ku murongo wa 4 n'uwa 5 wo muri iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo, Pawulo ati, Yohana yababatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uwuzoza mu nyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Umubatizo wa Yohana wari uwo kwihana kandi wategura ukuza k'umwami Yesu Kristo. Abantu benshi baciye bahindukirira Kristo barakizwa. Apolo ntiyashoboye gushikana abantu ku gakiza kuko atarazi ibya Kristo Yesu igihe yababwira ubutumwa. Pawulo mu ncete yandikiye ab'i Korinto igihimba ca 3 umurongo w'8, mu ncete rya mbere niho ashingira intahe cyane igikorwa ca Apolo. Haravuga ngo, ni jewe nateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Ikibonekeza nuko Pawulo yadugirije ikivi aho Apolo yaragejeje. Reka rero tubandanye kubisoma muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 19 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Havuga ngo,
Pawulo amaze kubarambikako ibiganza, mpwemu yera bazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo bose bari nk'12. Aba bantu baronse ububasha bwo kuvuga ubutumwa bwiza mu zindi ndimi, indimi zishobora kumvikana no gutahurika. Efeso cari igisagara kivugwamwo indimi nyinshi, kuko ryari ihwaniro ry'abantu benshi bavuga indimi zitandukanye, nka kumwe vyaba i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pentekoti. Abo bagabo 12 bamaze kuronka ububasha bwo kuvuga izindi ndimi, bavuze ubutumwa bwiza bwa Kristo mu gisagara cose co muri Efeso. Mu gisagara co muri Efeso no mu gisagara c'i Korinto, Pawulo yahakoreye ibihambaye mu kuvuga ubutumwa. Imana yaramukoresheje gose. Reka dushishikare dusome umurongo w'8 n'uw'10. Haravuga ngo, hanyuma Pawulo yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amazinda, akiranira iby'ubwami bw'Imana abibemeza. Ariko bamwe b'intumva bakomantaje imitima, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa. Uko bukeye avuganira nabo mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Bimara imyaka 2 bimeze bityo, nuko ababa muri Aziya bose, Abayuda n'Abagiriki, bumva ijambo ry'Umwami wacu. Pawulo ariko arigishiriza mu isinagogi, habonetse abamugwanya bakomantaje imitima. Aca arahava agenda mu kindi kibanza, aho yigishirije mu nzu ya Turano. Aho rero yahamaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 yamaze yigisha, intara yose yo muri Aziya yumvise ijambo ry'Imana, Abayuda n'Abagiriki barimwo. Muri ico gihe ubutumwa bwiza bwakwiye hose, niho tubona ishengero ry'i Kolosayi ritangura kubaho. Pawulo yandikiye ab'i Kolosayi nk'uko yandikiye Abaroma imbere y'uko abagendera. Igihe ab'i Korinto basaba Pawulo ngo abagendere, yaciye abandikira mu icete ryiwe rya mbere mu gihimba ca 16 umurongo w'7 kugeza ku 9, ababwira ati, singomba ko tubonana ubu ndengana, ariko nizigira kuzomarana namwe iminsi Umwami wacu niyankundira. Ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote, kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye, kandi abasi bakaba benshi. Mu myaka 2 Pawulo yamaze muri Efeso, yakoze uko ashoboye kugira ngo abantu bose bumve ubutumwa bwiza. Birashoboka ko na ya mashengero 7 yo muri Aziya yabayeho biteweho n'ubutumwa bwiza Pawulo yasiguye aho muri Efeso. Pawulo yahakoreye igikorwa c'Imana gihambaye. Tubandanye dusome umurongo wa 11, niwo uvuga ngo, kandi Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta. Imana yakoresheje amaboko ya Pawulo ibitangaza by'agaheta nk'uko tubibonye. Igisagara cyo muri Efeso cari ihwaniro ry'ivy'Imana gusumba igisagara c'i Atenayi. Hari urusengero rukomeye rwa Diana, kandi ibyo basenga muri urwo rusengero byari bipagani gusa. Kugira ngo Pawulo ashobore guhangana n'abo bantu basenga amashetani muri iyo ngoro ya Diana, yategerezwa kuronka ubushobozi budasanzwe bwo gukora ibitangaza no kubumvisha ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa iki gihimba ca 19 umurongo wa 12, turabe ibitangaza byakorekeye aho hantu. Havuga ngo, vyatuma bakoza ku bagwaye ibitambara canke imyambaro bivuye ku mubiri wiwe, bagaca bakira indwara, impwemu mbi zikabavamwo. Ibi bitambara vy'imyambazo bivugwa hano vyoba ari biki? Hari abavuga ko
vyari bitambara Pawulo yihanaguza intuguta ariko arakora igikorwa. Uribuka ko Pawulo yigisha ajisha n'amahema, kandi ayo mahema yayajishira ahantu hashushe bigatuma agira intuguta nyinshi. Kubera ko ibi bitambara ari vyo yakoresha mu kwihanagura, vyari n'umwanda kandi yama bigendana. Abantu rero baraza bagatora ivyo bitambara vyiwe vyanduye bikabakiza indwara zabo. Muri ico gihe muri Efeso hari idini ikoresha impuzu zera, bagashimangira ko ikintu cose gitegereza kuba ciza kandi cera. Biraboneka ko Imana itashima inyifato yabo. Yakoresheje ibi bitambara bibi mu gukiza abantu kugira ngo bihishure ububasha budasanzwe Pawulo yahawe na Yesu Kristo. Nta handi tubona muri Bibiliya ibi vyasubiriye kuba. Hari abantu biyumvira ko nabo boshobora gukoresha ibitambara nk'ivyo ngo bakize abagwayi. Imana yakoresheje Pawulo muri ubwo buryo ngo anyuranye n'inyigisho zari zihari zivuga ko ibintu vyose bitegerezwa kwera. Nico gituma indwara zarakira, impwemu zihumanye zikabavamwo igihe bakiriye ivyo bitambara vyanduye. Ariko inyuma yo gukira indwara n'impwemu mbi, hari izindi mpwemu zo mu Bayuda zaciye zirondera gukiza abantu mu izina rya Yesu Kristo, ariko bizita kuw'amazi. Reka tubirabe ku murongo wa 13 muri iki gihimba ca 19 mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Havuga ngo, ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda basenda impwemu zihumanye, zigerageza kuvugira izina ry'Umwami Yesu hejuru y'abafashwe n'impwemu mbi, ziti tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Abo twokwita abapfumu uwu munsi babonye ibyo Pawulo agize, nabo bagerageza kuvyigana, bakibaza ko bica biba. Mbega none abo biyita abapfumu bo bari bande? Umurongo wa 14 n'uwa 15 barabatubwira ngo, kandi hariho abahungu indwi b'Umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru bagenza batyo. Impwemu ihumanye irabishura iti, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Abaherezi nabo bari mu mugwi ukora ibintazi. Ako kara kamaramaza gakomeye. Iyi mpwemu ihumanye yari izi Yesu ari we, nk'uko tubibona kuri umurongo wa 15 havuze ngo mweho muri bande. Nuko iraheza ibatera isoni imbere y'abantu, nk'uko tubisoma ku murongo wa 16 havuga ngo, umuntu arimwo impwemu mbi abagurukirako bose arabanesha, arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Abahungu ba Sikewa bagombye kwigana ibyo Pawulo yakora. Impwemu ihumanye yabagurukiye ko bose, ibamba ikibara, bagira isoni mu bantu, bahunga ataco bambaye. Ariko rero ibi vyagize ingaruka nziza kandi zikomeye cyane ku butumwa bwiza, nk'uko tubibona ku murongo wa 17 havuga ngo, ivyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso. Bose baterwa n'ubwoba, izina ry'Umwami Yesu rishigwa hejuru. Haleluya! Ingaruka y'ibi bitangaza vy'agaheta vyatumye izina ry'Umwami Yesu Kristo rikwira hose mu gisagara. Efeso cari gisagara gihambaye, ariko catewe ubwoba n'ibi. Ibitangaza Pawulo n'izindi ntumwa bakoze ntibisa n'ivyo twumva uwu munsi. Hirya no hino turumva abavuga ko ibitangaza bikorwa kandi birashoboka, ariko ntibitera ubwoba nk'ivyabaye muri Efeso. Izina ry'Umwami Yesu ico gihe ryashizwe hejuru kubw'ivyo bitangaza. Nshuti yanje mugenzi uriko urakurikirana zino nyigisho za Bibiliya, ivy'Imana ikora biteye ubwoba.
izina rya Yesu Kristo naryo nyene riteye ubwoba ku banyabyaha bataramuha ubugingo bwabo. Rirateye ubwoba kuri abo bagomba kumukurikira bigana abandi gusa, abantu b'abanyedini. Iyo bumvise ibikoreka mu izina rya Yesu bahinda agashitsi, ariko izina rya Yesu menya yuko ari iry'ubushobozi, kandi aho ubugingo umuntu wese amwakiriye n'umutima ubikunze. Rero mugenzi uri kurantega amatwi, iryo ni ryo zina nawe uhamagarirwa kwamamaza mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Nawe utararyizera, n'akanya kawe ko kuryizera, kuko niwamwizera araguha ubugingo n'ubushobozi. Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese wo mw'ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, umukiza w'abari mw'isi, ndagukengurukiye ko ari wewe wahagarikiye ubutumwa bwiza Pawulo yariko aravuga muri ibi bihugu byo muri Efeso, muri Atenayi n'i Korinto. Wamuhaye ubushobozi bwo gutsinda abariko baramugwanya. Ubutumwa bwiza burakwira, abantu barabwizera barakizwa. Ndasengeye uwo yariko arakurikira zino nyigisho za Bibiliya akaba atari bwizereye Kristo Yesu, numuhe nawe uwo mutima wo kwizera, kugira ngo yandikwe mu bana b'Imana, ahabwe ubushobozi kandi azoragwe ubugingo budashira. Ubu nawe ariko aravuga ubutumwa bwiza akaba acibwa intege n'abamugwanya, umwongera intege avuga izina rya Yesu adacishije iruhande. Ndabisabye mu izina ry'uwo Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.